Amahoro neza, nizere ko mukomeye mwese aho muherereye. Iyi ni El Bishasha channel, hama ni video ya kabiri, amasanamu ya kabiri ngize. Nkaba nashaka kubabwira ikintu kinkora ku mutima, kinshikana ku mutima cyane. Nkaba nashaka ko tubanza kukivugana imbere ko tuzogira n'ayandi masanamu menshi mu nyuma. Ikintu nshaka kuvuga ni ikintu cerekeye gusangiza ibintu. Bimwe nako ndavuga kakantu navuga nkibagira muri video iheruka, nako ndavuga ngo sharing is caring. Gusangiza no kwitaho. Ngerageje kubishira mu Kirundi. Gusharinga bivuye muri vuga to share, gusangira. Hama is caring ni ukwitaho. Bisigura yuko uba witayeho umuntu. Ubu rero iyo ngorane turayifise. Iyo ngorane irahari, ntidukunda gusangiza, turavyibagira, tukibagira guhanahana amakuru. Jewe ndakunda kubibona nk'iyo habaye nk'umuntu afise concert, ugasanga yakurungikiye aka video canke aka affiche, amasanamu akubwira ati bizobera aha isaha iyi n'iyi, kwinjira naya. Ukayibagira kubisangiza abandi. Ariko kubisangiza abandi niko kwitaho uwo muntu. Umuterereye ni nkuko uvuga uti reka abandi babimenye, kandi mumaze kubimenya ubu bitaye kurumva uko bigenda kose. N'abantu tuja kumushorera, n'abantu ashobora kubimenya bakabibwira abandi, kandi babibwiye abandi ni nkuko umushigikiye. Naho utogenda wabisangije abandi ntihabura ugenda. Urumva rero sharing is caring. Ikindi kintu gikunda kuba coco, nibaza ko benshi barakizi ku bantu basanzwe bakoresha aya Kirundi kiragoye, mu ma réseaux sociaux, izi mbuga nkoranyambaga. Sinzi ko ari Kinyarwanda nuko ari Kirundi, mugabo muramfasha mu ma comment. Encore une fois, comment ni gute mu Kirundi? Muramfasha amajambo amwe nka comment, mumbwire ama réseaux sociaux ingene bayita mu Kirundi. Nababwiye ko gahunda yanje ari ukubwira abarundi. Urumva rero hari ibintu nkeneye kuzoshobora gushikako, mugabo namwe muzomfasha muze mumbwire. Ariko ikintu cyane cyane nshaka kuvuga nuko nk'iyo umuntu afise concert, nk'iyo umuntu afise igiteramo, umusangije burya butumwa bwiwe aba afise ni nkuko umuterereye. Naho utojayo uba wamuterereye. Urumva gusangiza ni ukwitaho umuntu. Ubu rero byaraje ibi by'imbuga nkoranyambaga, aya ma réseaux sociaux yaraje. Nka YouTube murabizi irahemba iyo ufise abantu benshi bakuraba. Ariko nta muntu n'umwe yigera yumvira ati mbe urya muntu ko yakoze iki kintu nta kuntu nofata nkagisangiza abandi gusa. Kubera ugisangije abandi bakakiraba, ubutumye nabo bakiraba, kandi bakiravye ni nkuko umuterereye amahera. Kandi we warabizi urya muntu aba agikora. Ni mpamvu ubona kenshi bavyisabira akavuga bati gira share, gira subscribe. Kubera iki bavuga bati dufashe rimenyekane bishike kure. Ariko rero je nibaza ko batari bakwiye kubivuga. Vyari kuba ari ibintu twibwiriza. Ni rwa rukundo nariko ndavuga, ndiko ndabipfuriza umwaka mushasha. Nivyo nariko ndashaka kubavuga. Urumva n'umusi naciye mvuga nti reka mfate umwanya ndabibabwire, reka mfate umwanya ndabiharira ako ka video, aya masanamu biragoye. Ndabiharira agasanamu mvuge nti reka ndababwire, hanyuma ngerageze gushobora kubibabwira kugira tuze tubigire twese. Nibaza ko atacu umuntu aba ahomvye. Atari ikintu umuntu yoba yungutse, nta kintu na kimwe umuntu aba ahomvye. Ico ni cambere. Ica kabiri, harya mbega bavuze ngo caring, kwitaho umuntu. Mbe mu by'ukuri harya turitanaho canke ntitwitane? Kuko urumva jewe mpora ndavyiyumvira, iyo ndabiravye ndavyiyumvira nkavuga nti hari abantu bashaka yuko
si twese, abo ndiko ndavuga si twese, mugabo ndabizi ko hari abantu beza kuri iyi si. Je siniko mvuga rero abantu babi canke abantu baba bafise umutima mubi muri bo, mugabo ndiko mvuga abandi basigaye bose. Kubera iki tutiyumvira ngo tubwirane, urungitse ukabwira uwundi muntu ati akira, reka tumwiteho naka, reka tumusapotinge mu congereza, tumushigikire. Erega gushikira kuri kwinshi, sima kumuha amahera, dushobora kuba tuvuga ngo je ndakenye, ngo ntaco noterera naka, ariko ugasanga ufise Android, ugasanga urafise amamega, ugasanga wama kuri internet, ugasanga urashirako ibintu kuri statut, ugasanga ibintu vyinshi statut yawe iruzuye, uri kuri Facebook, uri kuri Instagram, uri kuri TikTok, uri kuri vyinshi, uri kuri TikTok, uri kuri Snapchat, uri hehe, ariko muri Snap yawe ntiwumve ko wotumira abantu kuja gushikirana, ushobora kuvuga ngo sindamuzi ngo iki, mugabo umugenzi wawe nawe urumva, canke akaririmbo kakuryoheye, kubwira abantu ati aka kararyoshe, genda mukarabe kaduza ama views, mugire like, mugire reka mvuge nk'iyo kuri YouTube yo ndabizi. YouTube uravye ona naho coba ari ikintu kiza kumara isaha, naho yobara amasanamu y'isaha yose, ari video y'isaha yose, ariko ukaraba imisegonda 30, umuntu umwinjirije views imwe womenga ni ibintu bisanzwe cyane, ariko views imwe nigira umuriyoni. Views imwe irakwiye kugira igire difference, kuko views imwe ibuze umuriyoni ntukwira. Urumva rero ni kwa kwitanaho navuga, umuntu umushigikiye, umutereye agatima agacumu ku bumwe, umuntu ubuhejeje kumubwira uti jewe ndi kumwe nawe, ntaco ntagize, raba nawe utera imbere. Ariko ivyo byose bishoboka mu gihe byose tuba tuvyiyumviriye ngaha anye. Jewe rero ku masanamu nzofata, ku ma video nzokora, ndifuza yuko ibintu byose nzoza ndagira muzotahura ko gahunda mfise ni iyo kuja kubabwira nti reka dushobore gushika kure turi benshi, dushobore guhindura ingene twiyumvira, dushobore kuvuga tuti uno munsi nanje ngize iki niki kirashobora guhindura ikintu, apana kwiyumvira yuko ihinduka rizoza riva ahandi hantu. Jewe hari utuntu twinshi navyimviriye kuva kera, nkavuga nti mbe basha umuntu ntiyoja kubivuga nk'ukuri, umva ari utuntu usanga umuntu atazi, kandi ugasanga atatuzi, suko atashatse kutumenya, ugasanga ntiyaronse umuntu ashobora kutumubwira. Rero utuntu tumwe tuzotuvugana ngaha, utwonzi nzotubabwira, tabwire nti ibintu bimeze uku nuku, bishobotse genda mubigire. C'est une occasion yo gutera imbere, c'est une occasion yo gushobora kuronka ikintu gituma ibintu byose bitera bija imbere. Murambabarira ndaza ndacisha nk'utujambo tw'igifaransa, ariko hariho ibintu ntaratorera amajambo, mugabo nzogerageza uko bishobotse. N'umuntu muri wanashaka ntiyabicishije muri arya majambo bagira ico bavuze ko kuri ico giteramo canke kuri ayo masanamu wafashe, n'umuntu yayibonye hama aranyandikira bisanzwe kuri WhatsApp, arambarira ati byari vyiza, ufise umugambi mwiza, wakoze, ariko ndagusavye uze ushobore kuvuga mu Kirundi, kuvanga indimi si vyiza. Jewe nukuri nitwa ko ndi mu bantu bagerageza, nitwa ko ndagerageza gushira mu Kirundi ndiko ndavuga, kugira ntikinatakare ikirimi cacu, kandi ikirimi wanashaka cacu n'igikenye, ariko hariho ibintu vyinshi usanga vyaraje hanyuma ntibyagira ayo majambo ntiyaza mu Kirundi. Niyumviriye nka internet bavyita ngo ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko nzoza ndabasaba mwumvise akajambo mukaba mukazi mu Kirundi nagashize mu Gifaransa ya mu Congereza, muramfasha muzoba mukoze cyane. Vyari ivyo no munsi
sinashaka n'ubu ndaciyumvira ingene nza kukita aka video n'amasanamu. Muramfasha mumbwire ingene video yitwa, ingene twoyita video natwara amasanamu, mugabo murambwira isanamu ingene twoyita. Hariho media isanzwe ihari yitwa Isanamu TV, sinzi ko yashatse kuvyita video, ariko ego muri commentaire murarya amajambo tugira munsi, muragira ico mumbariye ingene ayo majambo yose ntashoboye kuronka mu Kirundi canke nakekeranije nkagerageza gusigura mugabo ntabishoboye. Murambwira ingene bayita mu Kirundi, muzoba mumfashije cyane, canke tuyite mu Kirundi natwe. Erega n'ayandi yaje n'abantu bahurije hamwe baravuga bati tuvuze iki niki gisigura iki, ikirimi nuko kivuka. Gutyo tukaba turakuye ikirimi cy'igifaransa cyangwa cy'icyongereza. Sinavuze ngo ni bibi kuvuga icyongereza, ntivyari bibi kuvuga igifaransa, ntivyari bibi, mugabo ivy'iwacu natwe ntituvyibagire. Ego nivyo, mumererwe neza na hejo Imana ibishatse. Hanyuma ejo atagihindutse nibaza ko tuzotangura kuvuga ivya P-network, hanyuma tuvuge ivyerekeye crypto-monnaie. Sinzi ko bizokunda ko ndabivuga byose danku, ariko ejo quand même, ejo atagihindutse no gutangura tukabivuga, tugatangura kubivugako, kuko mwese mwategezwa, ababishatse ndabizi ko ari atazobigira, mugabo ababishatse mwategezwa kuba mubifise mwese mwaratanguye kuba muko murafyonda kajya kabuto, kuba muko muramina. Tuzobivuga neje ivyo kumina. En attendant, musigare neza mwese, mugiraho muba mwubahwe.